Là où l'amour de Dieu remplit le cœur, là il y a de l'harmonie. Là, les douleurs du péché sont ôtées car Jésus les a guéris. Oh, quelle bénédiction d'être caché en lui. Je ne veux plus rien et je ne désire plus rien que de disparaître à moi-même dans cette mer, dans ce grand océan de son amour. Oh, où l'amour de Jésus remplit les cœurs. Là, l'amour humain cesse. Car là où il y a encore de l'égoïsme qui gouverne, là, le vrai amour n'existe pas encore. Mais sinon on est consacré à lui et son amour coule comme un fleuve doux et toujours plus clair et pur, et on reflète l'image de l'agneau où l'amour de Dieu remplit les cœurs. Là, la paix et la joie habitent. Là, on n'a plus de paroles blessantes et dures, car l'amour de Jésus nous rend petits. Il veut entièrement se refléter par nous jusqu'à que notre image soit semblable à la sienne. Oh, but merveilleux nous fait signe la couronne elle-même. Si nous l'atteignons par l'amour de Jésus, oh, quel amour de Dieu divin qui a été manifesté en Jésus. Oh, miracle de toute grâce, aussi déversé en moi. Oh Jésus, que cet amour brûle encore plus fort, ce feu de la flamme de ton amour, pour que chacun reconnaisse que c'est ton esprit qui se repose sur nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bene data na bashiki banje umwami pour la méditation de mu kwihweza uyu munsi ijambo muri mwita Frank Dizirich turamutsa bose mu isi yose mu izina ry'igiciro ry'umwami kandi n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. N'umwaka undi mwaka w'ubuntu uraheze. Turashimira cyane umwami yuko mu buryo butangaje kandi mu buntu bwe bwinshi yaradushigikiye cyane mu mwaka uheze. Tubaye mu gihe gikomeye. Umwami ari ku muryango, ari ku rugi. Ukuza kwa Yesu kuri hafi cyane. Igihe ubu rero cyashitse tubona umugeni jambo yuzuye ijambo ahantu hose abagenda huza n'ibyanditswe byera. Turi mu kwitega gukomeye kandi twiteguriye ibintu bigira bize.
la pluie de l'arrière-saison imvura y'urushana ya mbere n'iya nyuma bizogwa imbere y'uko haba gusarura. Ni hamwe n'amashimwe akomeye niho nshobora gutangaza yuko amakoraniro agumaho ariko aratondekwa azobera muri Zurich. Ikoraniro rya mbere rizoba itariki 29 z'ukwa mbere, itariki 29 z'ukwa mbere, itariki isaha y'umunani hano i Zurich. Amatariki amatariki neza hamwe n'ingene bizogenda mu 2023 birahari ingene bizoba biragenda, aho ivugabutumwa muri rusange muri Zurich ribera, aho mission populaire y'Izurich ibera. Umwami ashobora gutanga ubuntu, ubwoko bw'Imana nabwo bushobore gukoranira hano muri Suisse n'ijwi rimwe bari hamwe kugira ngo bumve ijambo rya kino gihe, kugira ngo ubumwe bushobore kugaragara mu bwoko bw'Imana, hanyuma dushobore inyuma y'ijambo rya nyuma ry'Imana dushobore kuba mu gikorwa cya nyuma cy'Imana. Ubushobora byose ahezagire akomeze kandi ahagurutse uyu munsi mwene data mukondo mwene data Frank hamwe n'umukuku wose wacunguwe n'amaraso. Mwene data Frank ejo yagize imyaka 89, hari ejo itariki 14 z'ukwa 12. Ndibwira ko ni isengesho ryacu twese yuko umwami w'umwizigirwa abandanye guhezagira mwene data wacu dukunda mu mwaka wiwe mushasha, mu myaka we 89 birengereye ibyo dusaba n'ibyo tutakambira. Abandanye kumushyira mu mugisha ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bana natwe twese uyu munsi mu buryo budasanzwe. Imbere ko dusenga nshaka gusoma ijambo ryo muri Zaburi 50. Ndasoma muri Zaburi 50 umurongo wa 5 ngo nkoraniriza abakunzi banje, mu gifaransa ababizigirwa banje, abagiranye nanje isezerano mu kimazi. Hanyuma hariho irindi jambo ry'igiciro dukura mu Baroma 16, Abaroma 16 ndasoma ku murongo wa 24 gushika ku wa 27. Abaroma 16:24 gushika 27. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese, amen. Ngo Imana ishobora kubakomeza mu kwizera nk'uko ubutumwa bwiza bw'akiza nahawe no kwigishwa ibya Yesu Kristo bivuga, bihura no guhishurwa kw'ibanga ryahozwe uhereye kera hose, ariko muri iki gihe riraserutse, kandi ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera, ngo birememwo ukumvira Imana bice mu kwizera. Imana ifise ubwenge yonyene, icubahiro kibe icayo ku bwa Yesu Kristo ibihe bitazoshira, amen. Turashaka gusenga. Seigneur, Dieu tout-puissant, Mwami Imana ishobora byose, toi créateur du ciel et de la terre, wewe umuremyi w'ijuru n'isi, nous te remercions de tout cœur turagushimira n'imitima yacu yose de vivre encore dans yuko les derniers jours utwemereye kuba mu minsi ya nyuma y'agakiza kandi y'ubuntu. par les signes des temps nous Biciye ku bimenyetso by'igihe, biciye ku bimenyetso by'igihe, ibimenyetso by'igihe byo biratwereka yuko isaha y'igicugu yegereje. pourquoi à la fin de cette année Ico gituma ku iherezo ry'uno mwaka relever la tête turipfuza kuraramura umutwe conformément à ton nk'uko
à ton appel, umuhamagaro wawe uri à ton appel. nk'uko umuhamagaro wawe uri, kuko turabizi yuko ugucunga kw'imibiri yacu kuri hafi. Mwami, Un seul objectif, dufise icyo dutumbereye kimwe gusa, être présent à l'enlèvement. kuba duhari mu izamurwa. Turashaka kuba mu mugwi w'abanesheje mu nkumi z'ubwenge, Qui ont suffisamment d'huile dans abafise leur amavuta lampe ahagije mu matara yabo, et qui seront invités au fait kandi bazohamagarwa mu mazimano y'ubukwe. Mwami dukunda, dushize ibintu byose entre tes mains de mu paix. biganza byawe, Nous faisons confiance que tu fais tout ce kandi bien tufise icyizere ko byose ubikora neza, et que ce ne soit pas notre volonté mais que la kandi tienne. ko si ukugomba kwacu ariko ukugomba kwawe aba ariko gukoreka. Nous Turashaka taire et te faire confiance turashaka kugira afin que la icyizere force kugira ngo nous soit inkomezi donnée d'en haut. tuzihabwe zivuye mu Nous voulons ijuru. faire silence Turashaka et te guceceka faire confiance. tugire Seigneur, icyizere. donne-nous une Mwami, uyu munsi impulsion tanga à ton œuvre. ugusunikwa gushasha mu gihugu cyawe. Komeza umukozi wawe w'umwizigirwa kandi w'ubwenge, kandi umubombeke bifatika bigaragara mu bukomezi, mu bushobozi bwo kuzuka kwawe. Turagushimira uyu munsi wahenzagire mu buryo budasanzwe mu ijambo ryawe, umukuku wose wacunguwe n'amaraso, afin kugira ngo que la puissance de rédemption ubushobozi bwo et de kuzuka guérison no gukira indwara manifeste au milieu de bugaragare hagati muri twebwe. nous. Oh Dieu, O Mana, souviens-toi de l'alliance wibuke isezerano que tu as conclue avec nous, iryo wagiranye natwe, du sang jya mu maraso que tu as versé pour ayo nous, wamenye ku bwacu, avec toutes les hamwe promesses n'amasezerano que yose tu nous as faites et ayo accorde-nous waduhaye, uduhe ukaduha ubugingo budashira. Wewe seul vrai Dieu, Imana imwe y'ukuri, niwe uhabwa icyubahiro cyose, amashimwe, guhimbazwa, ugushimirwa kose no gusengwa kose, mu izina ryera rya Yesu, amen. je voudrais moi aussi saluer de Nanje nashaka kuramutsa n'umutima wanje wose, bene data bose na bashiki banje bo mu ndimi zose no mu bihugu byose, et vous souhaiter à tous la kandi mwese bénédiction nkabipfuriza umugisha de Dieu. w'Imana. Nous avons entendu une puissante parole Twumvise ijambo ry'ubushobozi ryatanguje rya Mwindata Baumgartner. Nous sommes reconnaissants Turashima cyane pour la parole de kubwo Dieu. ijambo ry'Imana, Nous avons iryo que nous dufise, pouvons croire. iryo ko dushobora kwizera kandi tukaba dushobora Nous kuritangaza. sommes également Kandi très reconnaissants turashima cyane du cœur biva mu bwira bw'umutima des émissions. kubwo ubutumwa Aujourd'hui bukwiragizwa uyu munsi et hier n'ejo. sont des jours Ni particuliers. iminsi Pour moi, idasanzwe kuri jewe. Hier, Ejo je suis entré dans ma 89e ninjiye mu année. mwaka wanje wa 89, Je suis kandi reconnaissant au ndashima Seigneur cyane pour nkashimira umwami cela. ku bw'ibyo. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, le Turashimira Seigneur, umwami Imana qui a guidé et dirigé. warongoye agatwara akarongora mu imyaka yose irenganye. Ensuite, nous pensons particulièrement au Hanyuma 24 turiyumvira décembre, bidasanzwe ku itariki ya 24 mu kwezi 12 mu 1965, igihe le frère Branham mwene data a Branham été rappelé à la maison. yahamagagwa mu rugo. Que dire Mbega de tout cela? ibyo bintu byose twabivuga ku iki? Nous ne pouvons rien expliquer. Nta kintu na kimwe dushobora kubisobanura Tout ko passe à côté. byose Tout passe par Dieu. bica ku Mana. Même Mbere la vie d'un grand homme de Dieu. n'ubuzima bw'umuntu w'Imana akomeye bwari bufise intango, bufise naho bugarukira. Il était en effet un homme vraiment Yari umuntu by'ukuri yari yaronse ubuntu bw'Imana, un appel divin, umuhamagaro w'Imana, un mandat, un ordre igikorwa, divin. ukurungikwa Il a n'Imana, accompli pendant de ibyo nombreuses yakoze années. mu myaka myinshi. Mais le jour Ariko umunsi venu waraje
où il a dû quitter aho yategerezwa nawe kuva i Tucson i pour Arizona se rendre kugira ngo aje hariya i Jeffersonville dans l'Indiana. hariya muri Il avait Indiana le cœur de ku mutima yashaka prêcher, kwigisha kuvuga ubutumwa budasanzwe bufise umutwe uvuga ngo inzira y'inzoka le serpent et sa ruse au ngo inzoka n'uburiganya bwayo mu ntango mu itongo rya Edeni donc rero la séduction par hakaba cela et ugushukwa ku biciye kuri ibyo hama hakaza kugwa icyaha la dans le péché puis kugwa mu cyaha hanyuma iyo nzoka ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu sa séduction hamwe nyine n'ubushukanyi bwayo et sa fin. n'iherezo ryayo ariko C'est 2800 km. ni ibirometero 2800 voulait parcourir. nibyo yashaka kugenda ava i Tucson aja i Jeffersonville Se sont terminés byaheze 18 décembre. itariki 18 z'ukwezi 12 Jeunes hommes igihe abasore bane bakiri bato trop bu bari banyweye cyane ont traversé le terre-plein barenze agace ko gati na hagati depuis l'autre autoroute et ont ko mwibarabara hanyuma baraza bagonga muri Data Branham bamuseka bikomeye deux d'entre eux babiri muri abo sont morts. baciye bapfa bapfiriye aho nyene Mais le frère ariko Branham mwene Data Branham était très gravement blessé. yari yakomeretse bikomeye Il était dans le coma. yari yatakaje ubwenge ari muri Il n'est koma pas revenu. ntiyagarutse Rentré yaratashe chez lui iwe le 24 yaratashe décembre, le jour itariki 24 z'ukwa 12 mbere umunsi nyine navukiye ko yari isaha yo kuvuka kwanje et Dieu m'a hanyuma vraiment fait imana by'ukuri la grâce yangiriye ubuntu sans que je sois au courant de l'accident. sinamenye iryo sanganya ntanazi ibintu byabaye J'ai effectivement vu nabonye neza mbona tariki 24 z'ukwa 12 65 1965 hagati 22h30 et ya 23h. saa yine n'inusu na saa tanu J'ai vu le frère nabonye Branham mwene Data Branham nuage ari ku gicu sur un nuage ari ku blanc gicu avec cera la forme icyari gifise d'une ishu colombe. imero imeze nk'inkingi cyari igicu cera cyari gifise ishusho y'inkingi neza ku isaha Rappelé à la maison. aho yahamagarwa mu rugo hanyuma jewe ko ndabibona yari ari iburyo bw'ibaba ameze nk'unamye ari imbere yunamiye imbere yambaye ikositime yiwe hanyuma araduganwa hanyuma naravuze ndavuga muri iryo yerekwa ndavuga ati mwene Data Branham Tu n'es pas le fils de l'homme. wewe nturi umwana w'umuntu kubera iki umwana w'umuntu arikarafatira kuvuga kuri Yesu mu kirundi ntibabisigura neza le fils de l'homme ngo ndamubaza ngo ni kubera iki ndakubona ku gicu Je sois comme ariko imana yaragabye kugira ngo mere nka Elisa yashoboye kubona Eliya ramené asubiranye mu rugo chez lui. iwe Tu as pu voir Élie être amené chez lui. abona Eliya atanwa mu rugo umwami aritwararika by'ukuri yitwararika by'ukuri akitwararika byose kandi nk'uko mubizi Mon ministère ubukozi bwanje reste bwabaye kandi buguma lié à celui neza de bufatanye n'ubukozi bwa mwene Data Branham et a été et reste lié directement. buguma bufatanye mwene Data Branham yari yabwiye itariki 11 z'ukwa 6 hari Dallas Texas arambwira ati mwene Data Frank Tu vas retourner en Allemagne uzosubira avec mu Budagi ce message. ujanye ubutumwa Lui qui m'a dit le 3 décembre 1900 ambwira itariki 3 z'ukwa 12 mu 62 1932 arambwira ati mwene Data Frank attends rindira d'avoir reçu le reste uronke ibisigaye nourriture mu bifungurwa
pour la distribuer. kugira ngo Et alors, ubigabure. le moment sera venu. Rero umwanya uzoza, Dieu, le Seigneur a vraiment umwami fait Imana yaravuze ku buryo bw'uko que tout de suite, ubwo nyene byihuse après le départ, inyuma yo gutaha Frère Branham, kwa mwene data il avait Branham, en effet reçu uwo yari yaronse igikorwa 11 juin itariki 11 z'uku gatandatu mu 1963, hari nko ku muhingamo mu masaha ya saa munani inyuma ya saa sita, abwirwa ko yategerezwa kuzana ubutumwa butegerezwa kubanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, et c'est ce qu'il a fait kandi ibyo nibyo yakoze jusqu'à l'ouverture gushika no kukugururwa rw'ematanijwe mu kwa gatatu mu 1963. Ego tous les mystères. amabanga yose yaranyegejwe, Ont en effet été révélés nayo yo yarahishuwe par son ministère. Par biciye mu bukozi bwiwe kandi ku bw'ubuntu. tous les mystères cachés ont Amabanga yose en effet anyegeje été révélés par son yarahishuwe ministère. biciye ku bwo bukozi Il était le bw'ubuntu. prophète Yari umuhanuzi yasezeranijwe, yari umugabo arungitswe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana bw'ijambo bwo mu gihe cyacu, nk'uko Yohana umubatizi nawe yari yahawe igikorwa, ararungikwa mu gihe ciwe, arungikanwa umuhamagaro ahawe n'Imana. Et celui qui relit Kandi umuntu asomye muri Luka 1 le verset 15, agasoma nk'imirongo ya 15, 16, 17 na 18, il vint et parut ngo dans l'esprit azoza aseruke ari n'ubushobozi ari no mu mwemu ya Eliya, et c'est dans le ministère kandi ni mu bukozi de Jean-Baptiste bwa Yohana umubatizi que s'est accomplie la première partie de niho la hasoza agace ka mbere k'isezerano ko mu muhanuzi Maraki. Il retournera le cœur des pères azosubiza imitima yabase ku bana, kandi ko byanditse muri Luka igice cya mbere nk'ibyo kubyemeza nyene, ngo azosubiza imitima yabase les ku enfants. bana, Et c'est par le ministère kandi biciye ku bukozi bwa mwene data Branham les cœurs des enfants imitima y'abana b'Imana yagarukanywe kuri base intumwa, igarukanwa ku byo intumwa zigisha et on fait kandi zakoze. le ministère Ubukozi de William Branham était vraiment bwa William Branham bwari buhambaye busumba ubwa Petero, busumba mbere n'ubwa Paul. tous deux avaient en effet Abo bose uko ari babiri bari bafise itegeko bahawe rikomeye ry'ubwa mbere. Petero ubwo nyene ku munsi wo gushingwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha, Pierre Petero en tant que témoin we nk'icabona cabonye kandi cumvise, qui avait vécu le ministère yari de yabaye abona et vécu le ministère de abona notre Seigneur. ubukozi bw'umwami wacu bwiwe mu myaka yose, Il faisait partie de ceux. kandi yari muri abo Au total, était à peu près 120 à avoir uko bari reçu nk'ijana na mirongo ibiri bari bagize umwimenyerezo canke bari babaye mu gusukwa Saint-Esprit. kwa mpwemu yera, Et kandi ce que Dieu ibyo Imana yari yavuze mu muhanuzi Yoweri s'est réalisé nabyo byarashitse birasohoza biraba wari umwimenyerezo puissante. w'ubushobozi, La fondation de l'Église wari ugushingwa kw'ishengero du Nouveau Testament. ry'isezerano rishasha, Et même la première prédication est mbere n'ubutumwa bwa mbere hamwe n'ibintu byose byavugiwemo pratiquée bigakorerwayo bitegerezwa kuvugwa, dans la dernière bitegerezwa kuvugwa prédication. bikavugwa mu butumwa bwa nyuma. Une
restitution. gusubizwa ibintu byose, ugusubizwaho, ugarukanwa mu buryo bwuzuye, ugusubizwaho ibintu byose byari bihari ku ntango. Hanyuma twitegereje ubukozi bwa Pawulo, uyu yari afise igikorwa atumwe bidasanzwe, kwari ukujana ubutumwa bw'agakiza akabujana mu banyamahanga, si nk'uko Petero byari biri canke Yakobo na Yohana byari biri, abo babikorera abayuda. Paul wewe yari yagenewe kujana iryo jambo, ubwo butumwa bw'agakiza akabujanira ubwoko bw'abanyamahanga, abapagani. Kandi mwene data Branham nawe yari agenewe kuzana ubutumwa bw'agakiza, ubutumwa bwiza bw'inkomoko bwa Yesu Kristo, akabuzanira amahanga yose. Yarabikoze mu gushira ku mabande, agafata ubutumwa ubwo yavuze. Hanyuma haje umwanya ce ministère a dû être poursuivi. Aho ubwo bukozi bwategerezwa kubandanya. Et je regarde nditegereza nkaraba inyuma sur les 55 années ku myaka 55 iheruka. Muri iyo Imana yaruguruye imiryango. Ubwo rero nous avons l'occasion turafise amahirwe depuis la Suisse, guhera muri Suisse, de Zurich, encore une fois irindi kandi de mettre dans les cœurs les paroles de Dieu, gushira mu mitima ijambo ry'Imana. Kandi ibyo rero tukabibwira abanyata bose n'abashiki bacu bo mu ndimi zose, bo mu mahanga yose. et nous allons commencer par ubu rero turagiye gutangurana n'imirongo ya nyuma iyo mwenda Baumgartner yasomye, hanyuma turaza kuza ku ncamake mbere y'uko tuja ku yindi mirongo yose ya Bibiliya. Uyu munsi by'ukuri je bindi ku mutima ngo mvuge nkomeje rwose mu buryo bushoboka ndi imbere y'Imana, mvuge ku kwizera no kutizera, ukumvira no kutumvira, kandi ibyo ndabivuge nkomeje rwose. Hanyuma dushobore kumenya twese icyo Imana iriko iradusaba twebwe, hamwe n'ibintu bikwiye kugira ngo tugire umugabane n'izamurwa. Ntibihagije kuba twovuga tukavuga ngo ubutumwa, ntibihagije kuba tuvuga ngo ndizera ubukozi bwa Mwene Branham. Oya, dutegerezwa kugera aho duhurira ku giti cyacu n'Imana, imigenderanire, tukagira imyimenyerezo yacu bwite y'agakiza, kugira ngo natwe ntitube abantu bagomba bavuga ibintu abandi babayemo bakagira umwimenyerezo n'Imana, ariko tugashobora twebwe ubwacu nyene tukagira iyo myimenyerezo, tukaba muri ivyo bintu n'Imana gushika kw'ikimenyetso ca Mpwemu Yera kubw'umunsi wo kugaruka w'ubwiza wa Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishobore kugura twese imitima yacu, yugura ugutahura kwacu, kugira ngo twumve uburebure, twumve ingene isaha ikomeye, kandi dushobore kwakira by'ukuri, twakire n'imitima yacu yose ijambo ry'umwami nk'ijambo ry'Imana iryo tubwirwa, kandi twizere, hanyuma dushobore tuzanwe mu kumvira, mu kwizera. Mwenda Tabog turasoma Baroma 16 aha twasomye nyine ku murongo wa 25 gushika ku 27. Abaroma 16:25 gushika ku murongo wa 27. Je lis le verset 25. Ndasoma umurongo wa 25.
qui a la puissance imana de vous affermir ishobora dans kubakomeza la mu gifaransa ngo ifise ubushobozi yo kubakomeza mu kwizera kubw'ubutumwa bwiza bw'agakiza nahawe no kwigisha ibya Yesu Kristo uko bivuga La révélation du mystère nk'uko bihishurwa a été gardée kubw'ibanga ryahozwe ngo ryagumye ari ryahozwe uhereye ibihe kera hose. Amen, pouvons-nous dire Mbega turashobora kuvuga amen ku bijyanye n'ibyo par la puissance de Dieu, ngo kubw'ubushobozi bw'Imana transmettons dutanga le mystère ubukozi, et aussi les nombreux mystères tuvuga kandi amabanga menshi y'ijambo ryahishuriwe, kandi Imana irengeye kuba ishoboye, assez de puissance. ifise ubushobozi buhagije kugira ngo isohoze muri jewe no muri wewe ibyo bintu byose. Et c'est peut-être raison Ni kubw'iyo que mpamvu ce mystère qui a été conçu par Dieu avant la iryo fondation du monde, banga Imana yari ifise imbere y'uko isi iremwa, umugambi w'agakiza, inama y'agakiza yuzuye y'Imana yacu, Dieu Imana yarabihishuye kubw'iyo mpamvu ibishurira Pawulo, kandi twagiriwe ubuntu bwo kubyakira mu kwizera, kandi Imana yaduhaye ubwo bushobozi nyene et tout ce qui a été hamwe révélé n'ibintu byose nous a byahishuwe été nabyo révélé. twarabihishuriwe, Et c'est pourquoi kandi nicyo gituma turashimira umwami qui nous l'a révélé. uwo yabiduhishuriye. S'il te plaît, nous lisons Turasoma le verset 26. umurongo wa 26 ngo ariko ngo muri iki gihe riraserutse iryo banga, ngo biratangazwa mbere n'ibyanditswe byavugishwa n'Imana, Dieu éternel birimenyesheje amahanga yose produit kuko Imana ihoraho yageze kugira ngo bireme ukumvira la foi biva mu kwizera. Amen. pour opérer, pour kugira ngo ireme ibyure muri twebwe ukumvira mu mahanga yose, mu burimi ndetse n'abashiki bacu, mu ndimi, mu bihugu byose no mu ndimi zose, le mystère iryo banga caché de tout ryanyegejwe mu bihe byose bihoraho, ngo ariko ubu et nous pouvons vraiment dire kandi turashobora kuvuga ce qui est resté caché ngo ibyagumye binyegeje mbere no mu myaka ibihumbi 2000 irenganye, Dieu l'a Imana révélé yarabihishuye en notre temps. muri kino gihe cyacu. Et lorsque Paul Kandi écrit, igihe Pawulo yandika mais ngo ubu rero nous pouvons particulièrement mu buryo insister budasanzwe turashobora gushimika ku ijambo ngo ubu rero, qu'il nous a kuko été révélé par grâce twabihishuriwe bw'ubuntu mu by'ukuri dans ce temps muri kino gihe, et que nous avons kandi effectivement mu by'ukuri introduit dans twashizwe le lieu très saint ahera cyane, et que nous avons entendu, cru, tukaba twarumvise tukizera tukakira uguhishurirwa kw'amabanga y'Imana, ariko lié à cela ibifatanye n'ibyo harimo ukumvira biciye mu kwizera. Ibyo birakomeye, birakwiye, kandi bitatu n'abashiki banje dutegerezwa gushimika kuri ico muri buno butumwa. le verset Umurongo 27. wa 27, À lui seul Dieu sage Imana ifise ubwenge yonyene, dans toute icubahiro l'éternité. kibe icayo ku bwa Yesu Kristo ibihe bitazoshira. Amen. Là aussi nous disons Naho twese turavuga ngo amen. à lui Uyo le seul Dieu sage iyo Imana imwe yonyine ifise ubwenge rendu la gloire ngo ihabwe icubahiro kuba yararungitse mu gihe cyacu, ikarungika umuhanuzi wayo yasezeranijwe, et de lui avoir révélé ikaba yaramuhishuriye umugambi wose w'agakiza, de nous avoir ramené au commencement, ikatugarukana ku de nous ntango, avoir placé ikaba yaradushitse ku rubuga sur le sol de ku la isi yo révélation, guhishurirwa, de nous avoir fait connaître ikaba yaratumenyekanishije ibintu byose ibyo Imana yari yarasezeranije, ibyo Imana yari cette yarageneye dernière étape kano gace ka nyuma imbere yo kugaruka de Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo.
Qu'il soit remercié abishimigwe uyo au nom saint mu izina ryera de Jésus. rya Yesu. S'il te plaît. Nous lisons dans 1 Turasoma Samuel, muri chapitre Samweli wa mbere 15 23. umurongo wa 23 agace ka mbere k'umurongo wa 23. Samweli wa mbere 15 umurongo wa 23 agace ka mbere. Car la désobéissance Kuko ubugarariji est aussi grave ari cyo kimwe n'icyaha c'ubupfumu, et les volontés personnelles kandi kuba intagondwa no kugira ibyo wigombera byo giti cyawe ngo ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. à dessein. C'est à dessein que j'ai choisi cette partie. nabigambiriye gutoramo ino jambo rikomeye kandi rishimitse ngo ubugarariji bungana n'icyaha cy'ubupfumu, bisa no kugira icyaha cy'ubupfumu, ngo kandi kugira ibyo wishakira byawe bwite, kugomba kwawe bwite ngo niho gusenga ibigirwamana n'ibishaka ngo shaka, nta kintu na kimwe ushaka. Tu dois dire du fond. Utegereza kuvuga bivuye mu mutima ngo kugomba kwawe Imana gukorwe. Abana by'ukuri b'Imana Ne prie pas le Notre Père ntibasenga data wa twese n'iminwa gusa, mais ariko avec le cœur. basengana umutima, Ton nom ngo izina ryawe rishimagizwe et que ta volonté soit kandi ngo kugomba kwawe gukoreke hano ku isi nk'uko gukoreka mu ijuru. frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, uburendabaza sincèrement et honnêtement. by'ukuri bivuye ku mutima, Est-ce que c'était mbega ta prière iryo ni ryo sengesho ryawe, mbega riramaze kuba isengesho ryawe bivuye ku mutima, mbega riramaze kuba isengesho ryanje gushika uyu munsi, mbega uramaze gusenga by'ukuri ugasenga nk'uko umunsi umwe que ton nom ngo soit izina ryawe rishigwe hejuru ryeshimagizwe, que ta volonté ngo ukugomba kwawe nigukoreke dans ma vie, mu buzima bwanje sur la terre comme au ciel. hano ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru, kandi ibyo bigakoreka mu buzima bwanje guhera uyu munsi. Il doit en être Bitegerezwa kumera nk'uko nyine. tout simplement. Gusa Nous sommes reconnaissants à twe Dieu turashimira Imana de nous avoir kuba ramenés yaratugarukanye ikatugarukana ku ijambo ryayo, ikatugarukana kugomba kwayo, ariko au fait reka twiyumvire ku kuba ukugomba kwacu bwite ko dufise kuba kungana n'ubupfumu, et sont comme kandi ngo bimeze nk'ubusambanyi cyangwa gusenga ibigirwamana. Et qu'est-ce que la sorcellerie? Rero ubupfumu ni iki? Des choses sataniques Ibintu bya satani, ibintu bituma tugwa munsi y'ubuyobozi bw'umugwanizi. Dutegerezwa gusoma aya majambo y'amasezerano rya kera hamwe n'ibintu byose byabaye hariya kera, ibintu byatumye hakaza kuvuga ku kuntu ngo ubugarariji hamwe no kugura ibyo wigombera byawe bwite, ngiro tubavuze ngo ni ntagondwa, bingana n'icyaha cy'ubupfumu. que Dieu Imana Imana idukure itubohore by'ukuri, idukuremo ukugomba kwacu bwite ibintu byose, hanyuma twebwe twese dushobore kuvuga bivuye ku mutima tumaramaje, tuvuge ngo ukugomba kwawe gukoreka hano ku isi nk'uko gukoreka mu ijuru, hanyuma ukumvira bibe ibintu biturongora, bibe itegeko ryacu, ibwirizwa ryacu, ubuzima bwacu bwo kwizera, turabizera kuko naho n'ibyo nabyo byarashimitswe ko ukutumvira cyangwa ubugarariji bungana n'icyaha cy'ubupfumu. Umwami Imana atange kuri abo bose bari barumviriza ubuno butumwa bw'Imana, bashobore gufata ijambo ry'Imana ahantu hose barifate nka nkama, kandi ibyo Imana yadusezeranije bishobore gusohoza. Turasoma mu Baheburayo 3 umurongo wa 17 na 18. Abaheburayo 3 18 na 19. Abaheburayo 3 umurongo wa 18, ndasoma umurongo wa 19, ndasoma umurongo wa 18. Abaheburayo 3, ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo?
mais sans doute ceux nta nkeka qui avaient fait preuve ntibajya bagaragaje d'obéissance. ko batayumvira bagaragaje ubugaraji Aussi, frères et sœurs, si abatayumviye bakundwa bene bashiki banje iri jambo naryo qui sont restés désobéissants. abagumye ari abatumvira cyangwa abagararije ntibari gushobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano Car la foi kuko est kwizera dans les promesses. kuba gushimitse mu basezerano umuntu adashobora kwizera ku isezerano ry'Imana itanze Ne peut pas uwo être, ntashobora ne peut pas être pris dans uwo la ntashobora kujyanwa mu gusoza kw'ayo masezerano que nous prenions Oh, à cœur reka dushyire ku mutima ibintu ngene bikomeye du fait byo kuba qu'Abraham ait cru Dieu. kuba aburahamu yarizeye imana dutahure icyo ibyo bintu bisigura Il crut Dieu. yizeye imana yabonye isezerano risoza turabandanya gusoma kwacu Nous lisons le verset 19. turasoma umurongo wa 19 Nous voyons donc verset kandi 19, umurongo abayobora gatatu 19 kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye kuko ukutizera kwabo. Nous avons ici les deux, Aha rero dufise ibintu bibiri, la désobéissance et ukutumvira no kutizera. Cela a beaucoup à nous Ibyo dire. bifise ibintu byinshi bitubwira. Cela a beaucoup à nous dire. Ibyo bifise byinshi bitubwira kandi ubutumwa bw'uno munsi butegerezwa muri twebwe gushiramwo gufata ingingo. Cela nous amener à décider Bitegerezwa kutuzana gufata ingingo niba dushaka kwizera de devenir hanyuma tukaba abumvira canke nimba dushaka kwigumira mu kutizera ntitwizere uko rero tukaba abatumvira. puissions-nous vraiment ne pas By'ukuri nous contenter de Dieu. ntiduhazwe no kuvuga ngo "Oh, ndizera imana ngo ndizera mu masezerano yayo." Mbega urizera ico imana yageneye Ce passage i- dans lequel nous sommes, muri bino bihe tubayemo? pourquoi Mbega ni kubera iki Menata Branham yaretse akavuga mandat mu gikorwa en ciwe 1946 yabwiwe yaretse akabwirwa itariki indwi z'ukwa gatanu mu 1996 yarabwiwe ngo niwagera aho abantu bakwizera rien ne pourra ngo résister nta kintu na kimwe kizohagarara imbere y'isengesho ryawe, même mbere le cancer. nta na kanseri. La foi, Ukwizera l'accès, ni ugushikira ugusohoza kw'amasezerano, c'est bien pour kandi cela ku que bw'ibyo le cœur a été niho chanté dans umutima chaque réunion. iyo ndirimbo hari indirimbo yaririmbwa muri buri koraniro ryose ngo izere gusa izere gusa. Qu'a dit notre Seigneur? Mbega umwami wacu avuga iki? Si vous Aravuga ngo nimutizera je le suis, yuko ndiwe vous mourrez muzopfira mu byaha byanyu. nous mourrons dans nos péchés, Tuzopfira mu byaha byacu l'incrédulité. kubera yuko tutizera. La foi Ukwizera est la victoire ni qui a vaincu le monde. intsinzi yanesheje isi, Et c'est de cette foi kandi dont ni muri uko kwizera pardon, et c'est de uko cette niko foi tuvuga muri uko kwizera dont nous avons besoin. uko niko dukeneye uko. Et cette foi, Kandi uko kwizera Imana yakuduhaye kubw'ubuntu. Bene data na bashiki banje, laissez-moi reka dire ndababwire ibyo uyu munsi. celui qui a vraiment Umuntu mu by'ukuri entendu yumvise les promesses de Dieu. yumvise amasezerano y'Imana. Ubu rero Un petit sourire reka sur mon visage. mwenyure gatonyi mu maso, Et je vais vous dire kandi nshaka kubabwira aussi pourquoi. rero impamvu. Quelqu'un à qui le Seigneur a Umuntu parlé uwo umwami personnellement yavugishije by'ukuri, n'a absolument aucune peine uwo à croire. ntibimugora na gatonyi kwizera ibyo Imana yavuze. Si vous me demandiez Nk'ubu muciye mumbaza qu'en est-il de ton ati expérience mbega umwimenyerezo wawe w'itariki zibiri z'ukwa kane, ibyo wabaye mu itariki zibiri z'ukwa kane mu 1932 byari bimeze gute? Bene data na bashiki banje, que puis-je dire à ce sujet? mbega nuvuga iki ku bijanye n'ibyo? Qu'est-ce que je peux Mbega J'étais présent. nari mpari, numvise ibyo umwami yavuga igihe yaba À droite, yarahagaze baje iburyo ku idirisha. je ne peux pas faire autrement que Nta de kundi croire. kuntu byari kugenda kiretse kwizera.
il en va de même nako bimeze pour tout le monde. hamwe n'abantu bose Avec toutes les hamwe expériences n'imyemenyerezo naturelles, yanje yose y'indengakamere iyo nabayemo sinkeneye kwisunika niho narindi j'étais présent, j'ai entendu niho narindi numvise ibyo umwami yavuga nabona aho yaba ahagaze hanyuma après je vais avoir du mal mbega à croire. byari kungora kwizera oya Et il en va de même. ni nako bimeze kuri abo bose muri iyi minsi bakora Ni frère si Franck, mwene data Branham cyangwa mwene data Frank ariko abe ari Imana umwami qui vous parle. abavugisha bitumbereye Demanderiez-vous mbega muca mumbaza ati mbega byarakugoye kwizera igihe umwami yavuga ngo hagarika urugendo rwawe rwo kuja mu Buhinde mais pourquoi devrais-je avoir de la peine? mbega kubera ko byari kungora nimba umwami yabivuze hanyuma nkaba nabyumvise nkaba nzi ko ari we yavuze C'est que le Seigneur l'a dit. nuko umwami aba yabivuze mbere ndamubwire ko ari umubeshi mbwe ko abeshe kuko handitswe ngo umuntu atizera umwami imana aba amugize umubeshi Non, oya je remercie le Seigneur jewe ndashimira umwami pour chaque fois buri nshuro yose qu'il a clairement iyo uburyo bwumvikana ego kandi iminsi yose en langage haba clair, hari mu rurimi rwumvikana nta kintu na kimwe cyaba gisabwa ngo gisobanurwe ibintu byose byaba byumvikana et c'est ainsi aujourd'hui. rero ni nako bimeze uyu munsi n'uyu munsi naho igihe ijambo iryo imana yaduhaye biciye mu bukozi bwa mwene data Branham Lorsqu'elle t'est révélée, igihe ryahishurwa rikagushirwa wowe ku giti cyawe et cela implique kandi ibyo rero bica bishyiramo yuko ushobora kwizera yuko imana yahaye igikorwa muri Branham kandi yongera yahaye igikorwa ituma muri Branham isubira gutuma kandi ituma muri data Frank de porter la ngo parole. atware ijambo azane ijambo umuntu atizera ibyo aba agize imana kandi mu benshi iyo yatanze icyo gikorwa kandi uwo muntu arashaka kuvuga ubutumwa akavuga intumwa akavuga izamurwa akavuga ibintu byose nawe ubwiwe aba ari umurogozi aba arogota umuntu atizera imana ntashobora kuba azoba harigiza mu rwari zoba reka tubandanye kwisomera ubure turasoma mu Baheburayo 4 umurongo wa 11 Abaheburayo 4 umurongo wa 11 Veillons donc avec zèle, nuko tugire umwete entrer dans ce tugire umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro que personne ne tombe. hoye kugira umuntu agwa Le même exemple akurikiye icitegererezo cya babandi cyo kutumvira imana l'exemple d'avertissement. akarorero ko kugabishwa ku bintu byo kutumvira Nous devons simplement dutegerezwa kubishimikako la désobéissance comme kutumvira nk'uko muri data Branham abivuga premier péché cyabaye icyaha cya mbere mu itongo rya Edeni mu bisanzwe ariko biri umugwanizi yabibye ukukekeranya muri Eva hanyuma Eva nawe ararika afatwa n'uwo mutego ngo mbega Imana yoba yaravuze ngo mbega umwami by'ukuri yoba yarahamagaye yarahamagaye muri data Branham mbega muri data Frank by'ukuri yoba mbega umwami by'ukuri yoba yarahaye igikorwa mbega yoba yarahamagaye mbega yaravugije muri ta Frank umuntu akekeranya niyigumire iwe yugare Bibiliya nta gikeneye guhungabana mu bintu ibyo aribyo byose azohona atanduririmo ariko reka tubandanye gusoma turasoma umurongo wa 20 wo mu Baroma 11 Baroma 11 umurongo wa 20 C'est vrai. En raison de leur incrédulité, niko ils ont été ukutizera niko kwayahanyuje niko kwatumye bahanyugwa nawe ukwizera niko kuguhagaritse ngo gushize mu kibanza cyabo ntiwibone ariko niwiyubare. Hano Pawulo yariko afatira ku bayuda kubwo gutumvira kwabo ukutizera kwabo
niho ayo mashami nyene nyayo ont été niho brisés. yavunaguriwe Et c'est par la foi yahanyuriwe que nous avons été kandi natwe kubwo kwizera plantés. niho dressés. twatewe niho twashizwe Aujourd'hui, il uyu s'agit munsi vraiment uyu munsi bijanye mu by'ukuri de la foi no kuba hobaho ukwizera hamwe no kumvira nimwiyumvire Le peuple d'Israël ubwoko bw'abisirayeli a eu 4000 ans bwagize pour croire imyaka ibihumbi à la ine venue yo kwizera ukuza kwa mesiya yasezeranijwe et que devons-nous dire mbega twovuga iki à ce sujet. ku bijyanye n'ibyo Quand il est venu, igihe yaza et c'est ainsi que c'est écrit, kandi uko niko byanditswe ngo yaraje aza mu biwe et les siens abiwe ne l'ont pas reçu. ntibamwakiriye À quoi ont servi mbega tous les cantiques? iziya ndirimbo zose zabamariye iki indirimbo zo muri zaburi amasengesho yose mbega ibitabo bitanu bya mose mbega byabamariye iki amasengesho yose Servait la Torah mbega qui faisait tora ibitabo bya mose byabamariye iki alors que le Seigneur mu gihe devait donner umwami aux Israélites yashoboye kurira aravuga ngo o yerusalemu muri icyo gihe yoba womenye ibikuzaniye amahoro bene data na bashiki banje Je vous en prie, ndabasabye Dieu vous nimba imana yarabibahishuriye muyishimire n'imitima yanyu yose kuko ni gusa abatoranijwe nibo babona ubuntu ku mana sont maintenant ubu appelés rero barahamagarwa ngo basohoke bave mu migenzo yose n'imigenzo ibisobanuro byose bitari byo imigenzo ubu rero bo bagarukanwa ku isi yera y'ijambo ry'imana sera rétabli. byose bizogarukanwa bisubizweho mu mero yabyo y'inkomoko y'ubwa mbere kuko byari biri ubwa mbere hamwe n'imana nta kuzimira nta n'ibididane nta n'uruvange rubamwo nicyo gituma yohana intumwa irandika ikavuga ngo nta kinyoma na kimwe nta bisobanuro na bimwe bifise inkomoko yabyo mu kuri La vérité ukuri reste la vérité. kuguma ari ukuri mu bihe byose bidashira Nous sommes reconnaissants au Seigneur. kandi turashimira umwami kubwo ijambo ry'ukuri Mais s'il vous plaît, ariko ndabasaba ibi mubishire ku mutima c'est par leur incrédulité. biciye ku kutumvira kwabo ukutizera kwabo niho bahanyuriwe bakuweho hanyuma jewe nawe twaratewe ko mu kibanza cyabo La foi. biciye mu kwizera La foi. ukwizera k'ukuri ni impano y'imana ishobora byose Nous lisons turasoma de Romains 5, abaroma gatanu le verset 19. umurongo wa 19 Romains 5, abaroma gatanu le verset 19. umurongo wa 19 En effet, de même que la désobéissance d'un seul kandi nk'uko kutumvira imana k'umuntu umwe homme, la multitude a été mise dans la kwatumye position de benshi pécheur. bacika abanyabyaha En effet, de même que par la désobéissance d'un niko seul homme, la multitude kuyumvira a été mise kumwe dans la position d'un kuzotuma seul homme. De benshi même par l'obéissance d'un seul, bacika la multitude abagororotsi. a été mise dans la position de juste. Amen. amen Par la désobéissance, biciye ku kutumvira kwa adamu nous avons tous été entraînés twese dans twashizwe mu kugwa twashizwe mu kutumvira twashizwe mu kugarariza imana Mais cela ariko ne s'est pas arrêté là. ibyo ntibyagarukiye ngaho Par l'obéissance, biciye mu kumvira kumwe par l'obéissance biciye d'un seul, mu kumvira kumwe umwami wacu n'umukiza wacu mukundwa son obéissance, biciye mu kumvira nous kwiwe avons été ramenés twaragarukanywe à l'obéissance. tugarukanwa ku kumvira imana Et nous pouvons, kandi turashobora dans la foi, mu kwizera et dans l'obéissance, kandi no mu kumvira vivre notre kuba mu préparation kwitegura kwacu pour le retour kubwo ukugaruka k'ubuntu kwa kristo frère. bene data na bashiki banje bakundwa Réfléchissez à tout. mwiyumvire kuri aya majambo yose ya bibiliya Relisez-les. musubiremwo muyasome muyumvirize kandi musubire muze gusoma muyumvirize ndabasaba turasoma Les turasoma versets
mirongo et 8 de Philippiens 2. y'indwi n'umunani yo muri Filipi kabiri, Filipi kabiri, ab'Ifilipi kabiri umurongo w'indwi n'umunani, ab'Ifilipi kabiri indwi n'umunani, ko ariko yisiga ubusa Sur lui la forme d'un yabira ishusho y'umugurano, entrant entièrement acika dans la nature usa humaine. n'abantu, mu gifaransa ngo yinjira muri kamere y'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, Un homme. agaragara nk'umuntu. Remercier soit le Reka Seigneur de ce qu'il hashimirwe nous umwami dit. kuba uwo wewe umwami, umwami w'abami bose, umwami w'abami s'est fait homme. yigize umuntu. La parole est devenue chair. Ijambo ryambaye umubiri, ijambo ryigize umubiri riba hagati muri twebwe, Il s'est fait semblable yabaye usa na twebwe, pour prouver ici kugira ngo encore hano mu mubiri wiwe w'umuntu agaragaze ukumvira, kugira ngo natwe igihe cyose turi mu mibiri yacu ya hano ku isi dushobore kuba abana b'Imana bumvira ku bw'ubuntu. d'une part, Ku ruhande rumwe nous sommes encore des hommes, d'autre part, turi nous abantu, sommes ku rundi des enfants ruhande de Dieu par turi grâce. abana b'Imana ku bw'ubuntu, kandi turindiriye uguhindurwa Notre corps kw'imibiri terrestre, yacu ya hano ku isi, de résurrection. umubiri wo kuzuka. Kandi turabizi Que notre Seigneur yuko ibyo umwami byose kandi ari we mucunguzi wacu, ibyo yatubanzirije, certainement qu'il nk'uko est monté atagukekeranya au ciel, yuko yaduze mu ijuru, nous serons natwe pris au ciel. natwe tuzotwagwa mu ijuru. Je lis maintenant le verset 8. ubu ndasoma umurongo w'umunani, ab'Ifilipi kabiri umunani, Il s'est humilié, ngo yicisha bugufi, abaissé lui-même et fut obéissant ngo jusqu'à la mort. araganduka, aba uwumvira, araganduka gushitsa ku rupfu, kandi ku rupfu rwo ku musaraba. Ces deux versets Iyi mirongo ibiri vont de pair. irajana, Et il s'est humilié, ngo abaissé, yaricishije bugufi, yishyira hasi, yabaye uwumvira, obéissant jusqu'à arumvira, araganduka gushika ku rupfu rwo ku musaraba. Bene data na bashiki banje, nicyo gituma Pawulo yashobora kuvuga, yashobora kwandika, aravuga ngo bambanywe na Kristo, ubu rero si jewe nkiriho, mais Christ ariko ni Kristo qui vit en moi. aba muri jewe. Seul, celui qui, Ni uyo gusa yabambanywe na Kristo, qui est arrivé au bout de hanyuma sa vie, agashira kaneza ku iherezo ry'ubuzima bwiwe, ubuzima bwiwe, hanyuma agashobora kwakira ubuzima bw'Imana ubwayo biciye ku kuvuka ubwa kabiri hamwe no kugirwa mushasha. Uyu wenyine uwo niwe ashobora guhimbara Imana. Umuntu wa kera ntashobora kumvira, ntashobora kuba uwumvira, ntibikunda, ni gusa uwo muntu mushasha niwe ashobora kuba uwumvira. Nicyo gituma umwami wacu yaravuga ngo birakwiye yuko muvuka ubwa kabiri, car ce qui kuko est né de la ngo chair ikibyawe n'umubiri est chair, ni umubiri, mais ce qui est né de l'esprit, ikibyawe na mwemu, engendré par l'esprit, ikibyawe na mwemu est esprit. naco ni mwemu. Et puisse Dieu faire en sorte Iyo Mana ishobore gukora ku buryo que bw'uko puisse l'opérer à nous. ibikore muri twebwe, ibireme muri twebwe, tube abana b'Imana Nés de nouveau. bavutse ubwa kabiri, biciye ku kuvuka ubwa kabiri ku bw'ubuntu bw'Imana, hanyuma dushobore kwizera kandi dukore, twumvire, hanyuma tube abantu bashimira umwami. Nous lisons Turasoma Hébreux 5, verset 9. mu Baheburayo gatanu umurongo w'icenda, Verset 9. Abaheburayo gatanu umurongo w'icenda. Ayant ainsi atteint la perfection, Kandi amaze guhingurwa rwose, ceux qui lui obéissent abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza éternel. kadashira. Amen. Amen. Pour tous ceux qui lui Abo obéissent, bose bamwumvira, c'est pour eux qu'il est devenu. abo bonyene nibo yacikiye inyanduruko y'agakiza kadashira. Pour tous ceux qui Abo lui bose obéissent. bamwumvira. Nous avons tellement insisté Twashimitse cyane sur l'obéissance. ku kumvira,
dans tous les passages des mu Écritures mirongo yose yo mu byanditswe que nous venons de lire, que iyo personne duhejeje ne peut gusoma passer ntihagire à côté de umuntu abica ku ruhande abirengana. Ma prière, isengesho ryanje ça. Que le Seigneur, nuko Dieu nous umwami donne imana twebwe twese yoduha imitima humble, iciye bugufi, des cœurs imitima nouveaux, mishasha, ubuzima bushasha, la grâce ubuntu bwo kwizera comme le dit l'Écriture. nk'uko ibyanditswe bivuga. Tugire umugabane mu byo imana ikora muri kino gihe. Pour ceux kuri abo qui obéissent, bamwumvira il est devenu ngo l'auteur yacitse inyanduruko et y'agakiza gahoraho katazoshira. c'est le jour du Ni salut. umunsi w'agakiza. C'est encore le Kiracyari igihe cyo kwemererwamo, cyo kwemerwa. le Ni dernier appel. uguhamagarwa kwa nyuma, ni ubutumwa bwa nyuma. Kandi ufise amatwi kugira ngo yumve niyumve ico mwemu ariko arabwira, ico mwemu w'Imana afise kubwira amashengero, Véritable église ku épouse, ishengero ry'ukuri ry'umugeni. s'il te plaît. Nous lisons Turasoma de 1 Pierre, muri Petero wa mbere rimwe, 1 Pierre chapitre 1 verset Petero wa mbere 14 et 15. 1 rimwe Pierre 14 na 15. chapitre 14 et chapitre 1 Pierre chapitre 1, pardon. Petero wa mbere Chapitre 1, rimwe verset 14 et 15. 14 na Comme des 15. enfants de Dieu obéissants, ne vous conformez pas au mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu, ngo ntimwishushanye no kwifuza uko mwari mufise igihe mwari muri mu kutamenya, ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose nk'uko abaha akarorero. Amen. Bene data na bashiki banje, Si ça n'était pas possible, yoba si cela n'était pas possible, ibi bidashoboka, ibi ntibiba byanditse muri Bibiliya. nous pouvons Turashobora kuba abejejwe kuko umwami wacu yaravuze ngo kuri ku bwabo ndiyeza jewe ubwanje kugira ngo nabo babone ukwezwa mu kuri. et de même que Kandi nk'uko kugomba kw'Imana kwakoretse biciye mu mwana w'Imana, en vertu de la nk'uko rédemption biciye mu gucurwa kwari kuzuye, la nouvelle alliance, amaraso y'isezerano rishasha yaramenetse, kandi dushimagiza amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. nous nous glorifions de la parole de Dieu. Dushimagiza ijambo ry'Imana, dushimagiza na mwemu w'Imana. Twarabihawe kubw'ubuntu. Et maintenant, Ubu rero Imana à quiconque croit, itange kuri wowe wese yizera by'ukuri n'umutima we wose ubuntu de vivre bwo et kuba de mettre en pratique kandi la parole de no Dieu. gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, atari kubaho mu buryo isi ibayeho muri kino gihe, atari kwishushanya n'uko isi y'ubu imeze, atari kubaho uko ab'isi babayeho mu byifuzo, ariko tubeho mu karorero k'umwami wacu. Lui qui est notre Uyu modèle. niwe karorero kacu, dukorere umwami mu buzima bwacu bwejejwe mu kumvira kandi mu kwizera. Le donne à tous. Imana ibibahe mwese kubw'ubuntu. S'il te plaît, encore une fois. Nous Turasoma lisons kandi turasoma mu Baroma 8, Romains 8, Abaroma 8 verset 29. umurongo wa 20, Abaroma 8 Le verset 29. 29 na 30. Ceux qu'il a connus d'avance, Ngo kuko abo yamenye kera il les a aussi destinés d'avance yabatoranirije à kera être semblables kuba à abo gushushanywa l'image de neza son Fils. n'ishusho y'umwana wiwe, Afin que celui-ci soit kugira ngo précisément uyu le premier-né entre abe plusieurs frères. imfura muri bene se benshi. Amen, amen. Connu d'avance. Abo yamenye mbere, abo yabonye bwa mbere yarabatoranije, yabamenye bwa mbere yarabatoreye, arabatsindanishiriza, abaha ubwiza Céleste. bwo mu ijuru.
Et nous sommes reconnaissants au Seigneur kandi Dieu. turashimira umwami imana kandi turabivuga mu guca bugufi kose D'avoir trouvé grâce yuko twagiriwe devant ubuntu Dieu. imbere y'imana et qui nous a aidés à akaba faire vraiment sa yaradufashije volonté ngo dukore ugomba kwiwe mu kwizera kandi mu kumvira. s'il te plaît. Nous lisons le verset 30 maintenant. turasoma umurongo wa 30 abaroma 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, abo il les a yatoranije aussi appelés. yarabahamagaye, Et ceux qu'il a appelés, abo yahamagaye il les a aussi justifiés. yarabatsindanishirije, Et ceux qu'il a kandi justifiés, abo yatsindanishirije il leur a aussi donné la gloire yabahaye céleste. ubwiza mu Amen. gifaransa bwo mu ijuru. Amen, amen. Notre Seigneur. ku bw'umwami wacu. Bene data na bashiki banje bakundwa, Acceptez s'il vous plaît. ndabasabye mwemere buri jambo ryose En ry'Imana s'adressant à vous. nkaho riko ribwira wewe nyene ku giti cawe. Aujourd'hui, uyu munsi le Seigneur ne umwami s'adresse pas à n'importe qui. ntariko abwira uwo ari we wese. Uyu munsi ariko abwira byiharije kuri wewe, ariko abwira na jewe, ariko abwira twebwe ku giti cacu. Uyu munsi Il nous a montré ce que l'incrédulité yatweretse icyo ukutumvira no kutizera icyo Aujourd'hui, icyo bitera. Umwami uyu munsi nous a montré yatweretse ce que la foi icyo et l'obéissance kwizera no produisent. kumvira bishobora kurema mu buzima bwacu. Aujourd'hui, Uyu munsi umwami nous a fait savoir yatumenyesheje qui nous a appelés. uwaduhamagaye ngo uwaduhamagaye yaradutsindanishirije aratweza, yamaze kuduha ubwiza bw'ijuru. Twahawe ubwiza bw'ijuru, yadutoranirije imbere y'uko isi iremwa kugira ngo tube abiwe, kandi yacitse Le premier-né. umwana w'imfura muri bene se Et benshi. nous sommes devenus ses frères. Natwe twacitse bene se kandi twacitse na bashiki biwe. Vous connaissez tous Mwese le passage murazi umurongo wa Bibiliya où l'on dit à notre ahavugwa Seigneur, ku mwami wacu ta mère et tes bakamubwira frères, ngo bene ils te cherchent. bene se na bene nyina n'abumvukana bariko barakurondera. Le Hanyuma petit dit, arahindukira ubwo bwoko aramubwira ngo ma mère, mbega mama ninde, qui sont kandi ba bene wacu ni bande? tous ceux Aravuga ngo qui font la volonté bo de mon bose Père bakora céleste. kugomba kwa data wo mu ijuru Mes nibo frères. bene data. Iyo batwoshoboye kuvuga mu ncamake iryo jambo bene data ryo muri zaburi ya 22 ryo muri zaburi 89 ryo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha Va, ngo dis genda ubwire bene data yuko ngiye kubabanziriza i Galilaya. le premier-né. Uwo umwana w'imfura, reka tubivuge ubu Pour conclure, kugira ngo duheraheze. si certain, Nta nkeka autant il est certain que la promesse du Rédempteur nk'uko atabwikanye ko isezerano ry'umucunguzi ryasohoje, l'Esprit Saint a kandi couvert mwemu Marie w'Imana de son ombre, yateye igitutu Mariya, à l'existence ici-bas hanyuma umucunguzi wacu araza hano ari nk'umwana w'imfura de nombreux muri frères. bene se benshi. Autant il est certain Niko atagukekeranya yuko mwemu w'Imana araza kuri twebwe en tant que frères et sœurs nka bene se créés en na nous bashiki bacu kugira ngo areme muri twebwe ubuzima bushasha bw'Imana, kugira ngo atugire bene se by'ukuri, bene data, bene se by'ukuri b'umucunguzi wacu dukunda. lui, Uyo le premier-né, umwana w'imfura, et nous, natwe l'Église, ishengero ry'abana b'imfura. puisse cette méditation Uku kwihweza iri jambo uko dukoze kuva que nous Zurich, adressons au monde tukaba entier, tubwiye isi yose, à tous les rachetés, abacunguwe bose,
produire bishobore kurema ku bw'ubuntu Nous avons entendu de la ibyo bouche de notre twumvise Seigneur lui-même. mu kanwa k'umwami wacu ubwiwe C'est-à-dire bisigurwa ngo la parole ijambo d'Ésaïe ryo muri Yesaya 55. mirongo itanu na La gatanu volume encore mise par écrit. Oh, nous sommes reconnaissants au twe Seigneur turashimira umwami imana de tout notre cœur. n'imitima yacu yose La parole ijambo qui sort risohoka mu kanwa kanje Yesaya mirongo itanu na gatanu ngo ntirizogaruka rigaragara ntirizogaruka ko rigaragara ritabanje gusohoza ico narirungikiye kandi rikagishitsa rikagikora rigakora ico jewe nigeneye gukora et j'ai la Kandi sainte conviction ndafise ukwemezwa kwera Dieu kweranda imbere y'Imana yera à la sainte nk'uko parole bihuje n'ijambo ryera yuko ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ntibuzogarukana nabwo bugaragara budafite icyo bukora ariko bizosoza bizoshitsa mu batoranijwe bose volonté kugomba kwahishuwe n'Imana bice ku ijambo ry'Imana kandi ibyo no kubwo icyo ryarungikiwe elle réalisera dans l'église rizosoza mu ishengero icyo Imana yavuze imbere y'igihe ibyo yasezereje iryo ni ijambo ryera ry'Imana n'amasezerano yera y'Imana sur elle kandi que nous appuyons aho niho twishimikiza car nous sommes kuko les enfants de la promesse et turi le abana Seigneur b'isezerano accomplit sa kandi promesse. umwami Imana asoza amasezerano yiwe muri twebwe hahimbazwe uhoraho Exalté soit notre Dieu hashitwe hejuru Imana yacu dans le saint nom mu izina ryera Jésus. rya Yesu Alléluia. haleluya Amen. amen Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Nimm getrost den nur beim Wort, gründe dich auf die Verheißung, was es sagt. Béni est celui qui fait confiance au Seigneur, qui le prend au mot, qui se fonde sur ses promesses et sur car ce qu'il dit demeure et est valable éternellement. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Jesus, dir vertrau ich, J'ai vécu et expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement élevé et glorifié. auf sein Blut, Béni sich im Glauben est celui qui fait confiance au Seigneur, qui se fonde diese Heil, sur son sang, qui s'y plonge et s'immerge profondément dans ce fleuve saint. hab ich erprobt. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Jesus, dir J'ai vertrau ich, expérimenté ta fidélité. Je te fais confiance. Sois éternellement élevé et glorifié et loué. vertrauen, frei vom eigenen schlimmen Ich, C'est une bénédiction que de faire confiance au Seigneur, d'être libéré de son moi, Fried und Freude ewig. de sa mauvaise nature Jesus, et de recevoir de sa main dir vertrau ich, deine la paix et la joie éternelle. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Jesus, dir vertrau J'ai expérimenté ta fidélité. Je te fais confiance, Jésus, Jésus. Sois loué éternellement. Dank sei dir, dass du mich lehrtest, dir Herr Jesus zu Merci Seigneur de ce que tu m'as appris à te faire confiance, Seigneur Jésus. ließ dich mein Que tu puisses me garder en toi jusqu'à que mes yeux te voient. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu Jésus, Jésus, je te fais confiance. Jesus, dir J'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois éternellement loué.